Wari uzi ko hari umunsi mukuru abantu babaga ibitungwa kw'isi yose? Ariko inkomoko y'uwo munsi mukuru watanguye habaye igikorwa giteye ubwoba cane gose kuva isi yaremwa. Iyumvire nawe, umuntu asabwa gutanga umwana wiwe akunda cane kubera Imana yabimusavye. Ndabizi utanguye kwiyumvira ati none vyagenze gute, vyatanguye gute, vyahereye hehe? Uyu munsi tugiye kumenya amateka 9 y'inkomoko y'irayidi kuva kera cane kugeza n'uyu munsi. Ubwa mbere, isi ya kera yari imeze gute? Kera cane mbere yuko Isilamu ibaho, abantu benshi bari basanzwe batanga ibimazi. Hari abatanga ibitungwa, abandi bagatanga abantu bagenzi babo. Wibaza ko hari kubera iki? Kubera bemera yuko ivyo bishobora kuryohera Imana canke ibigirwamana, kuko twebwe niho tubiseza tubita ngo ni ibigirwamana, bo bavyita ngo ni imana zabo. Mu bihugu vy'Abarabu vya kera hari ibigirwamana vyinshi cane kandi abantu benshi barabisenga. Ariko hagati muri abo bantu hariho umuntu umwe yaratandukanye n'abandi bose. Izina ryiwe yitwa Ibrahimu. Ibrahimu none wibaza ko arinde? Ibrahimu yari umuntu yizera Imana imwe rudende, imwe yo mw'ijuru, itandukanye na vya bigirwamana vyo mu Barabu. Ivyo vyatumye benshi bamwanka kuko bo bisengera ibigirwamana vyabo. We akaguma babwira yuko ivyo bigirwamana vyabo atari Imana nyakuri. Abanditsi n'abahinga bagaragaje yuko hari abagerageje kumwica kubera ukwemera kwiwe, ariko Imana irakinga. Ibrahimu yahuye n'ibigeragezo bitandukanye cyane kandi vyari bikomeye, ariko ico je dushaka ko tuganira kuri uno munsi ni ikigeragezo gikomeye cyamushikiye mu buzima bwiwe. Ndakeka yo gishikira wewe ntabwo wari kugitsinda kuko kiragoye cyane. Ibrahimu yigeze kurota indoto ikomeye cyane kandi inatangaje. Muri iyo ndoto Imana yamusaba gutanga umwana wiwe nk'ikimazi. Uwo mwana nawe nta wundi yitwa Ismail. Igitangaje cyane, Ibrahimu yarakunduye umwana cyane. Aha niho vyabereye ibikomeye. Nawe niwe yumvire naho wowe ufise umwana udakunda, ko wa mwana umwakunda gukora amakosa menshi, ntiwo kwigira wiyumvira yuko uwo mutanga mw'igitambo. Reka ntivyobaho. Ariko nawe wumve ubu butwari Ibrahimu yagaragaje. Iyumvire nawe nko gusaba utanga igitambo c'ikintu ukunda, tureke umuntu ari nk'ico kintu nyene ubona ukunda cyane kurusha ibindi. Uyumvire nawe ukuntu vyokugendera. Nawe uce wiyumvira mu gishingo ca Abrahamu gutanga umwana wiwe. Ikintu catangaje abantu benshi cyane n'ukuntu Ismaili yagiye kuvyakira yumvishije ko se wewe agira mutangemwo igitambo. Abahinga b'inyandiko bagaragaza yuko atigeze yanka ko ise amutanga nk'igitambo. Nawe ni wibaze ibi bintu. Ntiyamuhunze, ntiyamuririye bimwe abana b'iyi minsi babona umuvyeyi agiye kumuhora ikosa agaca atangura kumurira kandi ataranamukubita. We ntiyarize kandi abona ko agiye no kumutangamwo igitambo. Ikirenze ko ntiyamugwanije, yavyemeye kuko ubushake bwiwe. Igitangaje cyane kandi kinakomeye cyane, Ibrahimu agiye gutanga umwana wiwe nk'igitambo, Imana yaciye ihagarika ico gikorwa, icimurungikira intama kugira icija mu gishingo c'uwo mwana. Ni naho hanavuye umugenzo wo kuza barabaga ibitungwa kw'irayidi. Haheze imyaka atari mike ivyo bibaye, haje umuhanuzi yitwa Muhammad. Ni nawe yatanguje irayidi ku munsi mukuru w'Abayisilamu. Kuva ico gihe Abayisilamu bose bo kw'isi yose batangura guhimbaza uwo munsi mukuru buri mwaka. Abantu benshi bibaza bati ni kubera iki bakunda kubaga intama nyinshi cyane? Muri Isilamu samaraso y'ico gitungwa aba hambaye. Icingenzi ni iki? Ukwemera, ugufashanya no gufasha abakene. Nico gituma inyama zigabanywa abantu batandukanye, umuryango, abagenzi ndetse n'abatishoboye. Nimba utari umuyisilamu, ndibaza urakunda kumva akajambo bakunda gukoresha kitwa haji. Canke naho wowe uri umuyisilamu ushobora kuba uri umuyisilamu utazi haji icarico. None haji ni iki? Muri ico gihe nyene Abayisilamu benshi baja i Maka gukora haji. Haji ni urugendo rweranda rukomeye cyane muri Isilamu. Ni naco gituma irayidi iba imwe mu misi mikuru ikomeye cyane kw'isi. Ibintu bikomeye abantu benshi batazi. Benshi bibaza yuko irayidi ari umunsi wo kurya inyama gusa. Igisubizo ni oya.
mvuze oya ndabizi uciye utangura kwiyumvira ati kubera iki? Uwo munsi mukuru wigisha kwizera, kumvira Imana no gufashanya. Ikindi kintu gitangaje benshi mutari muzi, niyo woba udafise ikimazi nawe urashobora guhimbaza uwo munsi mukuru. Reka nkwibarize none akabazo gato, iyo uza kuba uri mu gishingo ca Ibrahimu, wari kwihanganira kirya kigeragezo ugatanga umwana wawe? Mwishura muri comment. Kandi nyimba ukundwa amateka nkaya atangaje kandi y'ukuri, kora like, utibagira na subscribe, ufungure n'inzogera ntucikwe n'ibiganiro bikurikira. Au revoir.